Uyu munsi tugiye kurabira hamwe intambuko zitanu zogufasha gusubira guhaguruka nyuma yo kwihebura. Ubutumwa bukiza imitima. Bavandimwe cane cane Urwaruka, hariho abantu bataboneka mu bitaro kwa muganga ariko bari ku musego w'igitanda c'akababaro, mu vyumba vyabo, mu makwe atandukanye babamwo. Hariho abandi batagira ibikomere ku mubiri ariko umutima wabo warasanzaye, bararushe. Kwiheba si intege nke, kwiheba si ubujuju. Kwiheba ni igihe umutima unanirwa kwihanganira uburemere bw'ubuzima. Ubuheruka narakubwiye nti ntiwihebure kuko nturi wenyene, hari muri podcast iheruka. Nariko ndagutera intege mfise ihangiro ryo kukubwira ivyo ngiye kukubwira uno munsi. Ninde yavyizeye? Ninde yanditse bwa butumwa nabasaba muri commentaire? Ukaba utumvirije podcast iheruka, link iri muri description, ndayishira no ngaha hejuru. Bikubere vyiza gufata umwanya uyumvirize kugira ucubandaniriza kuri iyi, niho uronka ubutumwa bukwiye. Noneho uno munsi nje nk'intumwa y'icizere kukubwira ko kugwa sico kibazo, kuguma hasi nico kibazo. Urashaka guhagurukana inkomezi aho wari waraguye. Iyi ni PhemuTv, ijwi ry'ivyizigiro n'ubutumwa bwiza. Ndakuramukije wowe uri kudukurikirana, nambura mushasha ikaze kuri chaîne yacu, kandi nambura umusangwa komera. Mubane natwe gushika ku mpera, harimo vyinshi tugiye kurabira hamwe, turabibashimiye. Mu gitabo c'imigani 24 umurongo wa 16 havuga ko umugororotsi agwa incuro ndwi ariko agasubira guhaguruka. Mbega ivyo bisigura iki? Bisigura ko kugwa bishobora kuba igice c'urugendo, ariko guhaguruka nico kimenyetso c'umuntu w'Imana yizera. Uno munsi turavuga ku ntambuko zitanu zogufasha gusubira guhaguruka. Wewe wari waraguye, wewe wari warihebuye, wewe wari waratakaje ivyizigiro. Ntizoraba ku mubiri gusa, zizokora ku mutima, ku bwenge no ku kwizera. Intambuko ya mbere ni kwemera ko wababaye, kuko ukuri niho gukiza. Abenshi mu Urwaruka baravuga bati ndi strong, nta kibazo mfise, biraza gucamwo, ariko mu mutima bariko bararira. Imana ntikiza ivyo duhisha, ikiza ivyo tuyibwira. Hari n'umugani w'ikirundi ubivuga neza ngo uza gukira indwara arayirata. Muri Zaburi 34 umurongo wa 18 havuga ngo uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Ntivuga abiyita abakomeye, ivuga abafise imitima imenetse. Kuki ari ngombwa kwemera? Kuko kwemera bikuraho isoni, bikuraho kwishira hejuru, bituma Imana itangura gukora. Nawe uno munsi vuga uti Mana ndababaye, koko namba ubabajwe n'ibihe urimo. Mana naracitse intege, Mana ndakeneye gufashwa nawe. Iyo ni intambuko ya mbere yo gufasha guhaguruka, ugasubiremo, ukagira kawe. Reka turabe intambuko ya kabiri. Hindura amajwi wumva, uhindure ivyo wizera. Kwihebura kuzana amajwi mabi, nka ntacumaze, nka warapfuye mu nzozi, nka abandi barakurenze kure. Ariko hari irindi jwi, iryo niryo shaka kukubwira. Twisunzira ijambo tuvuganaho kenshi ryo muri Yeremiya 29 umurongo wa 11. Imana ifise imigambi myiza kuri wewe. Imana ifise imigambi myiza kuri wewe. Ikibazo
si uko amajwi mabi abaho, ariko ikibazo ni irihe jwi wewe uhitamwo kwizera. Kumviriza ibibi n'amajwi mabi ni ukwica ejo hawe hazoza. Subira wumve amajambo meza, subira wumvirize ubutumwa bwiza, subira wumve ukuri kw'Imana kuko kuruta ivyiyumviro vyawe kure. Intambuko ya gatatu, subira mu masengesho no mu kwihana hama wihanure. Hari igihe kwiheba kuzanwa n'ivyadushikiye, hari n'igihe kuzanwa n'ingingo mbi twafashe. Imana ntiraba uko waguye, iraba nimba witeguye guhaguruka. Muri Yesaya 41 umurongo wa 10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Uti amen. Subira mu cumba cyo gusengeramo, subira mu kwihana, subira mu gusaba imbabazi, subira mu gusubira kwiyegurira Imana. Hari aho inguvu zawe zigarukira, ariko aho amasengesho atangurira niho ibitangaza vyawe bitangurira, kuko ntushoboye wenyene. Turabire hamwe intambuko ya 4. Ntiwikumire, rondera abagutera intege. Satani akora iki? Aragutandukanya n'abandi. Iyo uri wenyene arazi ko ivyiyumviro vyawe bibi bigwira, ariko iyo uri kumwe n'abizera baragusengera, baraguhumuriza, baragukomeza. Nta muntu yaremwe ngo abe wenyene. Rondera umugenzi mwiza, rondera umurongozi yogufasha mu vy'Imana, rondera umuryango. Intambuko ya 5 ariyo ya nyuma. Fata intambuko ntoya ariko uzifate. Hari benshi bibwira bati nzohaguruka ninakira umubabaro, ariko uribesha. Haguruka mu marira yawe, haguruka muri ubwo bwoba nyene, haguruka muri ako gahinda, utera intambuko nto muri ivyo bihe nyene. Vyuka kare, tangura gusenga iminota mike hagati y'5 na 10. Ubaka CV yawe, subira kwiga ibintu bishasha, vugisha uwo mwari mutakivugana, haraheze igihe kirekire waribagiye. Imana ihezagira intambuko ntonto igahindura amateka. Nimba wumva wari hasi cane, reka nkwibutse ibi: uriho kandi urahumeka. Ivyo bisigura ko imigambi y'Imana ku buzima bwawe itararangira. Woba waraguye ariko ntiwapfuye. Kwiheba ni igihe, ariko guhagurukaho ni ingingo ufata. Uno munsi fata ingingo uhaguruke. Urwaruka, ntimukihebe, ntimukagume hasi, ntimukareke ibihe ngo ari vyo bibasigura. Imana iracafise umugambi kuri wewe, ntimurahezanya. Kugwa siryo herezo ryawe, guhaguruka nico kiranga uwizera. Mbega urizera? Namba wizera, andika muri commentaire uti ndavyizeye ko ngiye guhaguruka. Nimba ubu butumwa bugukoze ku mutima, andika muri commentaire uti uno munsi ndahaguruka. Sangiza urundi rwaruka rukeneye iri jambo, iyi podcast. Hama ukore subscribe kuri PhemuTv kugira ubutumwa nk'ubu bw'ivyizigiro bukomeze kugufasha. A très bientôt muri podcast ikurikira kwa 3 uza isaha 3. Imana ibahezagire naho ubutaha.